kugira wubake inzu ubuhevye kurima canke igice caho urima urakigabanya. Duca twubaka amazu agerekeranye cyane cyane nka mu biyaya no mu bisagara binini binini, kandi ahandi hasigaye twagerageza tukubaka ahantu kumbure hatoba hamera cyane kugira ngo ntiduhungabanye ibibanza byo kurimamwo. Kubaka bisaba amafaranga, kandi amafaranga atari make. Ayo mazu tugiye kubaka azobe amazu abantu bashobora kuronka ku biciro bitavunye cyane tugereranije n'ingene abantu bahora baronka amazu basavye amahera mu mabanki. Bisaba rero yuko muri uwo mugambi mushasha ukora ku buryo ibibanza byo kubakamwo biboneka mu buryo butavunye. Mu bibanza tugiye guheramwo bizoba ari bibanza ku buryo tubiharuye tubona ko amafaranga, urugero rw'amafaranga bahaba bazoriha ibibanza ruzoba ari urugero rutoya cyane, aho bishoboka mbere ku matongo ya leta amafaranga ari munsi yahora atangwa muco twokwita amahera yo gutunganya ibibanza ariyo viabilisation. Tugiye kubaka aya mazu twita mu gifaransa ama appartement, ahanini azoba ari bisagara nivyo biteye igomwe. Ni inyubako zizosaba ko abantu biga kubana uko batahora, kandi birashoboka. Twarize kuvya tugoye mu myaka yarenganye. Iyo rero uri kuratunganya umugambi mugabo ku rundi ruhande ugacureka umuntu agaca akora ibyo ashaka, birumvikana ko uwo mugambi utotera intambwe. Ubu rero mu ngingo zafashwe nuko ata muntu yosubira kubaka mu bibanza bidatunganijwe atabisabiye uruhusha, kandi benshi muri abo bariko baraja kwisumamwo mu kurondera amaparcelle hirya no hino. Ubu ko haje uyu mugambi turazi ko batari bake bazosha bawuhurumbira. Uyu mugambi rero mu kuwutegura twarerekanye uruhara rw'umwe. Mu wa mbere cyangwa uruhara rwa mbere ni rwa leta, uruhara rugira kabiri naba bariko barasaba aya mazu, uruhara rugira gatatu nubwo abazotanga amafaranga, uruhara rugira kane nubwo abazubaka aya mazu. Tuzorondera amasosiyete abizi abimenyereye aduha n'amagaranti akomeye ku buryo n'ingwate zikomeye ku buryo tuzubaka amazu azomara imyaka myinshi cyane. Hanyuma mu kugira gatanu n'abantu bazoguma batunganiriza abantu baba muri ivyo bigwate. Twibaza rero yuko uyu mugambi uzotuma abarundi benshi canke aba mu Burundi badashobora kubona kumengo itunga n'inzu. Inzu n'ahantu ho kuruhukira uvuye gukora ibikorwa bizana itunga. Itunga riri mu mahinguriro, itunga riri mu burimyi, itunga riri mu rudandazwa, itunga riri mu bindi bikorwa.